bameze nk'iri bakaraba namba yo baramane namba byo bari biki bakaraba ivyari byo ugomba kujya kwivuza hanze urumva kugira ngo urabe aho bosumbiritse je ico nusaba ahubwo ikintu nipfuza yaba ari bishoboka bo muri umutwe wose mu mutwe nkakujya kuntu umuntu bamushira mu ntuze sikaneri bakaraba ingorane ifise kandi ngaha rero hari akantu bashizeyo duzijwe aha hari akantu umuzungu yashizeyo arambwira ati abagira neza bararutana niho hazoza uwundi mugira neza nduta uze ubimubwire ko hari akantu kariyo umuntu wese dukoze turagashirayo hano udupapuro yari yampaje turatakara ubu rero nta kintu na kimwe ubona naje nawe ndi kumenga ntabona na kimwe baba bafata ukuboko no mu kuja kwiharana mufata ukuboko none kuririmba gose nk'umuntu indirimba zizi nyene gasumbya n'abagira none jewe ndaririmba cyane kuko amatwi arumva amatwi ntangorane indirimba yandika mu mutwe kandi mu mutwe harafata aho maze kuruhukira izo mbugita mbega wambwiye ngo usengera mu ishengero ryahe Eglise Pentecote ryaheye Gitega gihamagara muri komini yahe itaba intari yahe intara ya Gitega oya bavyumva barumva yuko ari mu Burundi mu bisanzwe barumva bavuze ngo witwa ngo iki vuga gose Ndagijimana Bernadette none wewe none nk'umuntu agomba kugufasha urafite nimero za telefone nka Eko Cash canke Rimikashi ushaka kugushira ku nayisize mu ntuze nayisize mu hino nimero urazizi nimero urazizi ku mutwe oya ubu nk'iyo telefone ndayirose ntabona ahubwo mwebwe nimwe mwari kuzimpa uzoziduha duhereze abadukurikirana mwari kuzimpa maze barondera duhereze abadukurikirana kugira ngo bagufashe ushaka kuja kwivuza hanze hari ibikoresho bikomakomeye kumbure kuko abarundi abantu barafashanya abarundi n'abanyamahanga kwisi no gufashanya hanyuma mwavuze mufite abana batatu umufise umufasha ndamufise aragufasha nyene mu buryo bwose bushoboka ahageze abuze uko ku arondera abuze ubwo buryo nyene bwo kunjana kwa muganga uko nabwo afise uko ntiyaciye ashibagura okay murakoze rero kudusangiza ko kuntu mubayeho yego none mushaka inomero ziwe mwarimu bashira hishize Natanaye kubera ubu urusengero ni nkuru mwarimu asengesha inzu yiwe nayo gaciba kuriyo bifatanye n'urusengero rwo mu Gihamagara kubaha inomero ntaco azogira azozitanga hanyuma ukeneye